So igicaniro ni systeme y'imhemu. When there is a spirit of God, ari imhemu y'Imana cyangwa imhemu ya Satani. Ndabibutse yuko dusubiye inyuma gatoya, Imana niyo yabanje kubaho. Bwa mbere na mbere devil was not exist. Satani ntiyabaho, abadayimoni ntibabaho, isi y'umwijima ntago yabaho. Hari existinga Imana yonyene hamwe nabo bakorana hamwe n'ubwami bwayo. Kuko biravuga ngo Imana ubwa mbere na mbere yaremye ijuru n'isi. Yesu natufashe cyane gose, kandi ibona ko byose ari byiza. Sinza gusubira mu ntambara yabaye mu ijuru Satani agakoroka n'ibindi. So Satani amaze gushika ngaha ku isi, aca atangura gukopya. Birivuga ngo ibiri hano ku isi n'ishusho y'ibiri mu ijuru. One of many things, bimwe cyangwa se kimwe mu bintu byinshi bikorekera hano ku isi ni ishusho y'ibiri mu ijuru. If you sing here, mu ijuru barasenga. Nimba hari ibintu bikorekera hano ku isi, no mu ijuru hari foto yabyo cyangwa se ni fotokopi y'ibikorekera mu ijuru. Bishatse gusigurika, Satani amaze kuva mu isi, hari abamarayika bitwa fallen angels, abamarayika bakorokeye hano ku isi. Bano bamarayika bakorokeye hano ku isi bazanye ubwenge, wisdom. Imana yaciye n'ababoha. Bibiliya usomye muri Bibiliya uzosanga baboheye mu mugezi witwa Efrate. Uyu mugezi witwa Efrate uri muri Middle East. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Mu buseruko bwo hagati cyangwa mu burasirazuba bwo hagati. Bano bamarayika bari bavuye mu ijuru bitwa aba watchers, n'abantu bari bameze nk'indorerezi cyangwa se protocol cyangwa se securities z'Imana, cyangwa b'Imana yari yarungitse nk'abashibamyi. Hanyuma bageze mu isi barakora ibyaha, baryamana n'abana b'abantu, babyara ibigatanya, babyara ama-giants. Abo bamarayika rero batangura kwigisha abana b'abantu ubwenge, ubumenyi, ibintu byose ibyo bari bazi mu ijuru batangura kubyerekana hano ku isi. Weapons n'ibindi byose byari mu ijuru batangura kubizana hano mu isi. Mu majambo makeya, the things that has been cyangwa se was heavenly, ibintu byari ibintu byo mu ijuru bica biza hano mu isi. Igituma nabanje kubabwira yuko igicaniro ari systeme y'imhemu ishigwaho kugira ngo habeho gukontrolwa, gutanga, gukonkaringa, kurongora, gukora ikintu runaka, gukontrola, gushira mu ngiro ikintu runaka, kugira ngo imhemu inezerwe cyangwa se ishigwe mu ngiro cy'ikintu runaka kubw'ikiringo runaka. Ibyo byose rero ntago byari bya Satani, byakomotse mu ijuru. Satani amaze gushika hano n'abo bamarayika bose n'ibyo bintu byose bitangura ku applyinga the altars, ibicaniro by'abana b'abantu bifatiye ku isi y'umwijima. Hatangura kubaho demonic altars, hatangura kubaho ibicaniro by'isi y'umwijima, hatangura kubaho ibicaniro by'uburozi, hatangura kubaho ibicaniro bya karande, hatangura kubaho ibicaniro byo mu isi y'umwijima. Ari byo ngomba kuvuga ko ngaha. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Yesu natufashe cyane. So igicaniro cyubakika ku buzima bw'umuntu, cyangwa se iyo umuntu afise igicaniro yiyubakiye ku giti ciwe. Ndicariko ndavuga introduction kugira ngo uze kuntahura kubyo nza kuvuga ko ku imbere. Igicaniro cyubakika ku buzima bw'umuntu, umuntu afatiye ku cyo yizera no kuca atahura kugira ngo kimuhuze n'imhemu runaka, cyangwa kimukonekte n'ikintu runaka, cyangwa kimushire mu burongozi bw'imhemu runaka cyangwa bw'ikintu runaka, ariko c'isi y'imhemu atari isi y'ibigaragara y'ibiboneka y'ibifatika, kugira ngo kimukontrole. Icyambere gifatiye ku byo yizera, ku byo atahura, kugira ngo kimufatanye n'izo mhemu mbi kubw'ikiringo runaka. Yesu natufashe cyane gose. That is altar, ni igicaniro mu majambo make. Yesu natufashe cyane gose. Ikintu rero umuntu wese agomba kwitondera ari ngaha. Yesu natufashe cyane. Igicaniro gifise ubushobozi budasanzwe n'inkomezi zidasanzwe zo gukontrola ubwenge bw'umwana w'umuntu no gukrea atmosphere
cyangwa se ikirere cy'ubuzima umuntu abamwo, cyangwa se ubuzima runaka. Umuntu akabaho yibaza ngo arikaba mu buzima yateguriwe, ariko abaho mu gicaniro cy'abasokuru n'abakurambere bamushiriyeho katazopfa ameze ukuntu runaka. Ugasanga wibaza ngo ubayeho ubuzima bwawe, kuko ubaye mu gicaniro umurozi yagushiriyeho afatiye ku ifoto yawe, afatiye ku mazina yawe, ugafata ibintu ntibifadike, ugakora ibintu ntibikunde, ukagerageza ibintu bikanka, ukagwana intambara y'ibintu byose bikaguma byanga, kubera igicaniro kimaze kuba activated mu buzima bw'umuntu. Participation y'umuntu yose iravaho. Daguhaye Tima wanje ukaze mukiza. Daguhaye Tima wanje twese tuvuge ngo naho ibiyaga, n'imisozi yobomborana, nabona inzuzi zosurirana. Sinzomuheba
wanje uganze muri kino gitondo uvugane n'umwe wese ndaguhaye umutima wanje uganze mukiza. We bless your name, Jesus. We bless you. We thank you. We lift up our hands and our voices, getting your name on high. We lift your name on high in the name of the Lord. Turasenga umuntu wese yaje hano. May your name be blessed. Izina ryawe rishimwe riheza kigwe rishigwe hejuru ryubahwe. Umuntu wese yaje hano arusha remerewe aruhuke. Umuntu wese yaje hano atabona imbere n'inyuma ku buzima bwiwe atabagwe. Umuntu wese yaje hano aremerewe acanganyikiwe atabona igisubizo, atabona inyishu imbere yiwe, abona inyishu imbere yiwe. Umuntu wese aremerejwe n'ibicaniro bitandukanye byo mu miryango. Umuntu wese aremerejwe n'ikindi cyari cyo cyose akisohoka hano ubuzima buhinduke. Let the grace and the glory of changing life come here upon this day in the name of the Lord. Reka ubushobozi bwo guhindura ubuzima no guhindura amazina y'abantu no guhindura amateka y'abantu umanuke kuri uyu munsi. Everyone who is here sick, umuntu wese ari ngaha ngwaye akire, umuntu wese ari ngaha arushe aremerewe, umuntu wese agiye kumva ijambo ryawe rimukize rimushapeninge kandi nyongere kumukarisha kubw'ubuntu bwawe n'imbaraga zawe n'amavuta yawe. We bless your name, oh holy God. Turagukomeye amashyi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Imana ibahe umugisha mu byagire gatoya. Turashima Imana ku ntahe n'ibitangaza yaremye, abo yasubije ubuzima n'abo yahaye ubuzima. Imana yarakoze igitangaza gikomeye cyane. Abari ngaha murabyuka ku munsi wa mbere ndamuhagurutsa ndamubarira ivy'Imana ikoze. Yararyama mu ijoro akavyuka mu gitondo asanga indasago ku mubiri wiwe. Yaraye wenyene, nta muntu n'umwe yaraye mu nzu. Agasanga ku mubiri wa bamukataguye n'inzembe, agasanga indasago ku mubiri wiwe. Ariko Imana yarahabaye. To God be the glory. No kubo yakoze reba itangaza bose ku ntahe zose zaciye ngaha. Tuyongera amashi irayakwiriye. Hallelujah. So uyu munsi ngomba kuganira. I will be slow. Ndaza kuvuga buke buke kugira ngo uze kuntahura. Ntago nza kwihuta cyane gose. Ariko ngomba kuvuga kuri sermon cyangwa se kuri theme ikomeye cyane. Ikomeye cyane iraba ubuzima bw'umuntu wese. Ikintu ngomba kuvuga ngaha nta muntu n'umwe kitaraba. Umuntu wese kiramuraba. Uraza kukuramwo icyo wawe nahi kuraba kandi uze kumenya n'icyo uza kwikorera inyuma yo kumva rino jambo. Yesu natfase cyane gose. Mbabarire ntihagire ikintu kimwe kigusamaza. Nimba ari telefone ubanza uyishire muri silence gatoya. Ntago nza guteba cyane kandi turaza gufata umwanya gusenga kandi ndumva hari ubushobozi bw'Imana buza gukorera muri kino kibanza mu buryo butamenyerewe. I can sense it. Hallelujah. Imana fashe cyane gose. Hariho amavuta ari prophetique uyu munsi wa Mungu hano muri kino kibanza. Kandi ndize ko aza gukora ku buzima bw'umuntu wese. Hallelujah. Uyu munsi ngomba kuganira. Today I want to talk about kukijanye n'ibicaniro. Ibicaniro. Hariho teme narungitse ivuga amabanga y'igicaniro hamwe n'ukuntu wogenzura ibicaniro. Secrets of altars. Kugira ngo sincanga ibintu mvuge ibintu neza. Yesu natfashe cyane gose. Hallelujah. Gira soft gatoya, ijwi rigire soft gato. Kugira ngo sincanga ibintu uyu munsi ngomba mbanze mvuge ku gicaniro apana igicaniro c'agakiza cyangwa se iyo tuvuze Imana igicaniro ca repentance dushatse kuvuga igicaniro c'ishengero, igicaniro like holy altar, igicaniro cera. Uyu munsi sico ngomba kubanza kuvugako, naco uzokivuga ikindi gihe kumbure. Ariko uyu munsi ngomba vuge ku kintu kibabaza kandi kiboha kandi kibangamira ubuzima bw'ikirema muntu, abizi cyangwa atabizi. Whether you know it or you don't know, ubizi cyangwa utabizi, iki kintu kirakugira kw'inkomezi. Ubishaka cyangwa utabishaka kirakugira kw'inkomezi. Bimwe na rimwe umuntu ashobora kubigiramo uruhare cyangwa ntabigiremo uruhare. Ndaza kuvuga aho igicaniro kigira inkomezi ku muntu yabigizemo uruhare
nongere mvuge aho igicaniro cyangwa se ibicaniro bigira inkomezi ku buzima bw'umuntu atabigizemo uruhare. Suddenly mu buryo utazi ugasanga uri kuragwanywa n'ibintu bikomakomeye bigusumbya n'inkomezi. Rimwe na rimwe ugasanga uri mu muruho utazi inkomoko yawo. Rimwe na rimwe ugasanga uri mu marira n'agahinda udashobora gusigura ngo utange definition y'iyo souffrance uri kuracamo. Ugasufra, ukababara, pain, ububabare, uburibwe by'amabihe byose kubera kino kintu bitwa ibicaniro. Yesu natwase cyane. Ndaza no kuvuga ku bwoko bw'ibicaniro bishobora kuboha ku buzima bw'umuntu. Ariko mbere yuko nza kuvuga ku gicaniro, nshaka mbanze sigure igicaniro icyarico. Yesu natwase cyane gose. Imana dutabare cyane. So igicaniro cyane cyane ibicaniro bijya biboha ubuzima bw'abantu, ugasanga biriko birakurikirana ubuzima bw'abantu, ugasanga byaricaye hejuru ubuzima bw'abantu, ugasanga byabujije abantu gutera bagera kure cyangwa se ngo bagere ku kintu runaka cyangwa ngo batere intambwe runaka. Igicaniro niki? Igicaniro ni ikintu reka mvuge igicaniro muri rusange. It is a system of spirits to occupy someone's life and to control and rule and conquer. Yesu natwashe cyane. Bisigura iki? Igicaniro ni systeme y'imhemu. Imhemu ishiraho kugira ngo ikontrole kandi igenzure kandi ishire mu ngiro imigambi yayo ku buzima bw'ikiremwa muntu cyangwa ku buzima bwa territoire runaka cyangwa ku buzima bw'ikibanza runaka. Bunye ibicaniro ntabwo bya affect abantu gusa, hari n'ibibanza biba affected kubera igicaniro runaka cyahashizwe n'imhemu yokipye ico kibanza. Ugasanga aho hantu hari ingeso runaka, ugasanga ngo abantu bava hanaha ngo baba bameze uko. There is an altar. Hari igicaniro cy'imhemu mbi zigeneratinga ayo makaraktere, zishiraho aya makaraktere y'abantu baba bava muri ico kibanza. Ugasanga bitwara uguhwanye nuko izo mhemu mbi zashatse gukontrola ubuzima bw'abo bantu zashizeho muri ico kibanza. Ugasanga ngo abo mu muryango kwa naka usanga bameze uko, abandi ugasanga ngo aba naba ngo they are like this. Ugasanga ni ibicaniro. Yesu natufashe cyane. So igicaniro ni systeme y'imhemu. When there is a spirit of God, ari imhemu y'Imana cyangwa imhemu ya Satani. Ndabibutse yuko dusubiye inyuma gatoya, Imana niyo yabanje kubaho. Bwa mbere na mbere devil was not exist. Satani ntiyabaho, abadayimoni ntibabaho, isi y'umwijima ntago yabaho. Hari existinga Imana yonyene hamwe nabo bakorana hamwe n'ubwami bwayo. Kuko biravuga ngo Imana ubwa mbere na mbere yaremye ijuru n'isi. Yesu natufashe cyane gose kandi ibona ko byose ari byiza. Sinza gusubira mu ntambara yabaye mu ijuru Satani agakoroka n'ibindi. So Satani amaze gushika ngaha ku isi aca atangura gukopya. Birivuga ngo ibiri hano ku isi n'ishusho y'ibiri mu ijuru. One of many things, bimwe cyangwa se kimwe mu bintu byinshi bikorekera hano ku isi ni ishusho y'ibiri mu ijuru. If you sing here, mu ijuru barasenga. Nimba hari ibintu bikorekera hano ku isi no mu ijuru hari foto yabyo cyangwa se ni fotokopi y'ibikorekera mu ijuru. Bishatse gusigura iki? Satani amaze kuva mu isi hari abamarayika bitwa fallen angels, abamarayika bakorokeye hano ku isi. Bano bamarayika bakorokeye hano ku isi bazanye ubwenge, wisdom. Imana yaciye n'ababoha. Bibiliya usomye muri Bibiliya uzosanga baboheye mu mugezi witwa Efrate. Uyu mugezi witwa Efrate uri muri Middle East. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Mu buseruko bwo hagati cyangwa mu burasirazuba bwo hagati. Bano bamarayika bari bavuye mu ijuru bitwa aba watchers, n'abantu bari bameze nk'indorerezi cyangwa se protocol cyangwa se securities z'Imana cyangwa b'Imana yari yarungitse nk'abashibamyi. Hanyuma bageze mu isi barakora ibyaha, baryamana n'abana b'abantu, babyara ibigatanya, babyara ama giants. Abo bamarayika rero batangura kwigisha abana b'abantu
abantu ubwenge, ubumenyi, ibintu byose ibyo bari bazi mu ijuru batangura kuvyerekana hano ku isi. Weapons n'ibindi byose vyari mu ijuru batangura kubizana hano mu isi. Mu majambo makeya, the things that has been cyangwa se was heavenly, ibintu vyari ibintu byo mu ijuru bica biza hano mu isi. Igituma nabanje kubabwira yuko igicaniro ari systeme y'imwemu ishigwaho kugira ngo habeho gukontrolwa, gutanga, gukonkaringa, kurongora, gukora ikintu runaka, gukontrola, gushira mu ngiro ikintu runaka, kugira ngo imwemu inezerwe cyangwa se ishigwe mu ngiro cy'ikintu runaka kubw'ikiringo runaka. Ibyo byose rero ntago byari bya Satani, byakomotse mu ijuru. Satani amaze gushika hano nabo bamarayika bose n'ibyo bintu byose bitangura ku applyinga the altars, ibicaniro by'abana b'abantu bifatiye ku isi y'umwijima. Hatangura kubaho demonic altars, hatangura kubaho ibicaniro by'isi y'umwijima, hatangura kubaho ibicaniro by'uburozi, hatangura kubaho ibicaniro bya karande, hatangura kubaho ibicaniro byo mu isi y'umwijima. Ari byo ngomba kuvuga ko ngaha. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Yesu natufashe cyane. So igicaniro cyubakika ku buzima bw'umuntu, cyangwa se iyo umuntu afise igicaniro yiyubakiye ku giti ciwe. Ndicariko ndavuga introduction kugira ngo uze kuntahura kuvyo nza kuvuga ko ku imbere. Igicaniro cyubakika ku buzima bw'umuntu, umuntu afatiye ku cyo yizera no kuca atahura kugira ngo kimuhuze n'imwemu runaka, cyangwa kimukonekte n'ikintu runaka, cyangwa kimushire mu burongozi bw'imwemu runaka cyangwa bw'ikintu runaka, ariko c'isi y'imwemu atari isi y'ibigaragara y'ibiboneka y'ibifatika, kugira ngo kimukontrole. Icyambere gifatiye ku byo yizera, ku byo atahura, kugira ngo kimufatanye n'izo mwemu mbi kubw'ikiringo runaka. Yesu natufashe cyane gose. That is altar, ni igicaniro mu majambo make. Yesu natufashe cyane gose. Ikintu rero umuntu wese agomba kwitondera ari ngaha. Yesu natufashe cyane. Igicaniro gifise ubushobozi budasanzwe n'inkomezi zidasanzwe zo gukontrola ubwenge bw'umwana w'umuntu no gukrea atmosphere cyangwa se ikirere cy'ubuzima umuntu abamwo, cyangwa se ubuzima runaka. Umuntu akabaho yibaza ngo arikaba mu buzima yateguriwe, ariko abaho mu gicaniro c'abasokuru n'abakurambere bamushiriyeho katazopfa ameze ukuntu runaka. Ugasanga wibaza ngo ubayeho ubuzima bwawe, kumbe ubaye mu gicaniro umurozi yagushiriyeho afatiye ku ifoto yawe, afatiye ku mazina yawe. Ugafata ibintu ntibifadike, ugakora ibintu ntibikunde, ukagerageza ibintu bikanka, ukagwana intambara y'ibintu byose bikaguma byanga, kubera igicaniro kimaze kuba activated mu buzima bw'umuntu. Participation y'umuntu yose iravaho, umuntu agasigara abaho ubuzima bwashizwe mu ngiro n'iyo mwemu runaka, cyangwa se n'uwo muntu runaka, cyangwa se n'ibyo bintu runaka biriko birakontrola ubuzima bwiwe. Nimba ari mwemu zo mu gisokuru, nimba ari karande zo mu gisokuru, nimba ari umurozi yakuroze, cyangwa se ugasanga ni igicaniro wisanzemwo bivanye n'ahantu wakuriye cyangwa se ahantu wavukiye. Uyu munsi dufise abana bavuka n'abana batoya badafise ibyifuzo bibi, batameze nabi, ariko uko agenda kura Satani bivanye n'ahaba n'igicaniro kiriko kiramureklama, akagenda yiyumva mu ijwi rimubwira ni wowe burya ntago wavukiye kuba umuhungu, utegerezwa kuba umukobwa, behave like a girl. Cyangwa kumijwi rimubwira ni wowe burya ntago utegerezwa kuba umukobwa, utegerezwa kuba umuhungu, just put on your clothes like a boy, ambara umere nk'umuhungu. The altar, igicaniro cha Elia cyangwa se cyo mwisi umwijima kiriko kirareklama ubuzima bwiwe. I pray for everyone here, ndasenge umuntu wese ari hano, igicaniro cy'ubwoko bwari bwo bwose ntago
ntago kizogira ubushobozi hejuru y'ibyawe n'abawe mu izina rya Yesu. Hallelujah. Yesu nadufashe cyane gose, Imana dufashe cyane gose. Nta hantu na hamwe ushobora gukwepera igicaniro cyo mu miryango atari muri Kristo Yesu honyine. Naho gerageza ibishoboka, byaravuze ko utazotera imbere udahungiye kuri Kristo. Naho wokora amasaha 28 kuri 28, abandi nabo bariko barakora amasaha 8 yonyene, uzosanga bakora amasaha 8 bateye imbere gusumba wowe uriko urakora amasaha 28. kubera iki? The altar is pushing you down. Uronka amafaranga yose aherera mu ngwara, uronka amafaranga aherera muri consultation kwa muganga, uronka amafaranga yose uyahereza kwa muganga. Every money you get, igicaniro kica gihaguruka kibwani umutoza kori wo mu muryango utegerezwa kuzana amafaranga yose uronse. You don't have to keep money. Iwanyu twavuze yuko amafaranga y'iwanyu yarahawe ababyeyi, yabaye dedicated ku mizimu yo mu miryango. Amafaranga yanyu ategerezwa kugenda nk'umuyaga. Money will be flying like air. Amafaranga azoguma aguruka nk'umuyaga. There is an altar. Hari igicaniro kidashaka kutunga amafaranga, igicaniro kigwanya ubuzima wese umuntu ari hano uyu munsi. Hari igicaniro gisumba ibindi bicaniro kiza guhangana n'ibicaniro biriko biragwanya ubuzima bw'umuntu ari hano. Abari hano barihe batere haleluya. Imana idufashe cyane gose. Altars can control mind. Ibicaniro birakontrola ubwenge n'ibyumviro. Nimba umukurambere wawe cyangwa umusokuru wawe, ahanye nisindavuga ku bwoko bw'ibicaniro, the types of altars. Yesu natufashe cyane gose. Nimba anshaka gusigura ku kuntu bikontrola ibyumviro n'ubwenge bw'umwana w'umuntu. Umwana gakura ashaka avuga ni nje nzokwiga, nzoba umuntu runaka, nzokora ikintu runaka. Ariko igicaniro wa mubyeyi we, wa mugabo we, wa mugore we bikakunanira kugisenyura, umwana wakabanza kagenda muri drugs. Ukamubona ibicaniro bikavuga ni abana b'abahungu ba mbere b'imfura bategerezwa kuba inzererezi, all of them, nta numwe muzimu uzokuramo. Ugasanga abana b'imfura mu miryango where they are coming from n'abantu bama muri souffrance, mu gahinda n'umuriro n'ibibazo, kuko batanzwe nka dedication y'igicaniro cy'amaraso cyatanzwe mu miryango muri kahise, hamwe mu gicaniro cy'igisokuru cy'ibikurambere. Barasaba ubuzima bwabo, bakavuga ni bano bantu bazokwama mu marira no mu gahinda no mu mubabaro no mu byago. Ugasanga baho mu mubiri mu buzima bw'umuruho n'imvune ikomeye cyane gusumba abandi bana bose. Bamwe n'abamwe ugasanga bari kwavuga ni niwe wategerezwa kubura imfura, wategerezwa kubera maso abandi ugafasha abandi. Ariko imfura, they are not around, they have been given, baratanzwe n'igicaniro cyo mu miryango iwabo kiriko kirabahiga. Everyone who is born as a firstborn, umuntu wese avutse nk'imfura, nimba uri hano ukaba uri imfura, you are in trouble. Ufise ibibazo bikomeye cyane, ubishaka cyangwa utabishaka. Imfura iyo zivutse, ibicaniro byo mu miryango bya mbere bitangura kuza guhiga amaraso n'ubwenge n'inyenyeri na destinies z'abana bose b'imfura. Nico gituma imfura uzosanga zifise agahinda, zifise umubabaro, zifise ibyago, zifise ingorane. Nimba waravutse uri imfura, ukaba ufise n'umugore w'imfura cyangwa umugabo w'imfura, cyangwa ukabyara n'umwana w'imfura, in your house, mu nzi wanya abadayimoni n'ibicaniro bizokoma bikubitana bigongana, keretse Imana yo mu ijuru ihagurutse igatabara ku buzima bwawe. Prophetically, in the mighty name of Jesus Christ, Satani ntazokora ku bana b'imfura ba repentance izina rya Yesu. Ibicaniro byariko birananiza abana b'imfura bose turabishira hasi izina rya Yesu. Hallelujah. Yesu nadufashe cyane gose. Igicaniro cyo mu miryango iwanyu kikavuga ni abana bategerezwa kuja mu biyayura mutwe, ukabyara umwana ukamwigisha amashure, ugakora ibishoboka byose. Ageze ahantu ashobora kukubera ikintu kizima, agatangura kudeviya, agapfa umubona, Satani akamutwara, ukicwa n'agahinda, kandi
kandi bakavuga ngo igito gitabwa iwabo nta handi umushira uzomufata umugumane. Hariyo abantu bifuza ko abana babo botuma bagenda ahantu bakamara iminsi basi badahari kugira ngo babahereze amahoro. Igicaniro cyarabarekramye, igicaniro cyaramaze kubafata. The ancestral spirits, Yesu natufashe cyane gose. Haraho nza kugera imbere, hari n'ikintu bitwa ADN, DNA yonyene cyangwa se ADN y'umuntu itself, it is a nota yonyene ubwayo ni gicaniro. Iyo DNA yaho ihawe umwana wawe nawe akavuka afise DNA yawe, akavuka afise amaraso yawe, avukanye igicaniro cyawe n'igicaniro cyo ku mageneration menshi cyane. Ibyo bicaniro rero abishaka cyangwa atabishaka bizomurekrama kandi bimukwege bimurondera. Rero igicaniro gitanguye gukontrola ivyiyumviro by'umwana w'umuntu. Umuntu azokora ibintu yumva ko ari wari mukuri. Kirazira guhanura umuntu ariko arakontrolwa n'igicaniro, muzoca mu bumwasi. Whenever you try kuza kumuhanura ati mwana, mugabo, mugore, muhungu, mukobwa, bino bintu birateye isoni, bino bintu bimeze uku, do like this, ihangane, koruku. Kubera igicaniro arico kiriko kiramukontrola, kandi kimaze gukontrola ivyiyumviro vyiwe, azokwama abona umengura mwasura muftisha ari ntushaka ko amererwa nkuko ameze. Yesu natufashe cyane gose. Kandi nawe ntazomenya igituma ari karabaho muri ubwo buzima. Niba abantu uzakwama bavuga ngo naritahuye, my dear, my precious, ushobora kuba utitahuye ugasanga ni umurongo w'abadayimoni ndetse kukubwira ikizokwereka yuko uri kurakontrolwa n'igicaniro cyo mu isi y'umwijima mu buryo runaka. Ugasanga uri kurakontrolwa, you are being controlled and ruled and conquered n'igicaniro cyo mu miryango iwanyu, n'igicaniro umurozi yakurungikiye, n'igicaniro cyashizweho ahantu runaka. Natanguye ndabasigurira igicaniro kari systeme ishigwaho y'imhemu runaka kugira ngo ikontrole kandi ikoreshe kandi ishire mu ngiro ibyishaka ku buzima bw'umuntu kubw'ikiringo runaka. Igicaniro kibanza gukontrola ubwenge, kimaze gukontrola ubwenge kirakrea atmosphere. Mu majambo make kirakrea ubuzima, kirakrea ikirere, mood. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Hari abantu bamana agahinda, havuga ni uyu mwana yama yigunze kandi na nyokuru nuko yarameze, uyu mwana yama yigunze kandi na naka nuko yarameze, uyu muntu yama ari inyakamwe, agenda ari nyakamwe. Umugenzi wese uronse ava imbere yawe, undi wese mumenyanye mumarana ukwezi agusiga, undi wese mumananye adapfuye aragwara, atagwaye ahura n'ikibazo gituma mutabandanyana. Everyone will be running after away from you, azokwama yiruka aguhunga. Hari igicaniro cyo kuba mu buzima bwa loneliness no kuba mu buzima uri wenyene kugeza ku rugezo ikintu cyose cyo kwitwa cyiza kigutumbera kizokwama kigenda. Iyo uri mu buzima bw'igicaniro, when you are still a girl, ukiri umukobwa, you will not choose for your husband. N'umugabo wawe ntuzomwihitiramwo kubera igicaniro ico cyateguye. N'umugore wawe nawe wamuhungu we ntabwo ari uzomwihitiramo kubera igicaniro cy'Iwanyu. Kivuga ni abakobwa bo mu miryango ahanaha bavukira mu gahinda kandi bagapfira mu gahinda, baca bagenda bakagutegurira umugabo azokucira mu buzima bw'agahinda for the rest of your life. Bakaca bakuzana mugahura mugashuha for couple of time, hanyuma mukaca mubana. Banka ko bakuzaniye umuntu muzima azokwemerera gusenga, azogufata ukuboko akakuduzagira ngo usenyure ibyo bintu. Cya gicaniro ya lifestyle yo mu muryango iwanyu ice hinduka. Bashaka rero bakuzanira umuntu ahwanye n'igicaniro cyo mu miryango iwanyu. Ubona umutipe, ubona umuhungu, ubona umukobwa bibaze ngo uramukunze, you did not love. Igicaniro nicyo kiriko kiraguhitiramo. The altars will choose for you. Ibicaniro bizoguhitiramwo kugeza ku rugezo uzotangura guquestioninga yourself, uvuga ni mana gute byagenze gute. That's why ndahanura abakobwa n'abahungu, marriage is not a refuge for peace. Mariage ntabwo ari ubuhungiro bw'amahoro. Yesu niwe buhungiro bw'amahoro, kandi yatanze amahoro no muri mariage. Munzi wawe haba amahoro mu izina rya Yesu. Nta muntu ari ngayo tera hallelujah. Some girls are out there, abakobwa bamwe bari
hanze bavuga ni Imana nk'umugabo ninaronka umugabo ubuzima bwanje buzoba bukemutse agahinda kazoba gaheze. Mushobora guhura ahubwo ukaba intango y'agahinda k'ubuzima bwawe imyaka yawe yose yo kubaho. Ariko Imana yo mu ijuru yitanze amahoro, ikaguha amahoro, mu rugo haba amahoro, mu bana hakaba amahoro, mu kazi hakaba amahoro, aho ugeze hose hakaba amahoro, ibintu bikagenda neza. Yesu mugira inkingi y'ubuzima bwawe, Yesu mugira inkingi n'urufatizo rw'ubuzima bwawe. Icyo uzokora cyose zizokwemera, urudandazo rwawe ruzokwemera, ibintu bizohinduka. Yesu ni wamugira inkingi ikomeye. Twizera, nimba twizera tera haleluya. Mana dufashe cyane gose. So kubera ko ibicaniro bizoza bikreye atmosphere, uzosanga hari umuntu yamana umushiha ni Kirundi, kwamana umunabi, everything. Umuntu avuze umenga yashabuye, umuntu avuze umenga afisiza pfana abantu. You are hungry every day, ufishavu, ufise akantu k'umutima mubi, umenga hari ibintu mwapfuye n'umuntu. Ico gicaniro kiriko kirakontrola cyakreye atmosphere mu buzima bwawe. Wumva ibintu by'ibishavu utazi yo biriko birava, wumva agahinda utazi inkomoko yako, wumva ibyago n'ingorane you don't know the sources. Ntabwo uzi yo biriko birava, mugabo wumva biriko birakontrola. They are just controlling your life. Biriko biragukreera, biriko biragushiraho atmosphere. Ashobora kuba atmosphere cyangwa se ikirere, mood yakrewe n'ubushobozi bw'abarozi bakuroze, cyangwa se ubushobozi bw'igicaniro cy'abarozi, cyangwa ubushobozi bw'igicaniro cy'igipfumu, cyangwa ubushobozi bw'igicaniro cy'abadayimoni, cyangwa atmosphere cyangwa ikirere urimwo bivanye n'igicaniro urimwo muri ico kibanza. Ugatangura kubura amahoro, ugatangura kumva ibintu bitameze neza. Imana idufashe cyane gose. Ico kikagukrera atmosphere itameze neza. Mu izina rya Yesu Kristo ndasi impemu y'umutima mubi n'agahinda n'umubabaro no kubura umunezero no kubura ibyishimo utazi yo biriko birakomoka. Amahoro atangwa na Kristo aganze mu mutima wawe, amahoro ava ku mwami Yesu aganze mu mutima wawe. Igicaniro cyariko kirakubuza amahoro, Imana igishire kure. Abadayimoni bariko baragwanya umutima wawe, Imana ibegezeyo. Abarozi bagomba kugushira hasi bakoresheje igicaniro icyo cyose, Imana ibashire hasi mu izina. Turicari kumengo dutere haleluya. So ikindi ntago bashiraho atmosphere gusa, igicaniro gikrea lifestyle. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Kira crea lifestyle, kira crea ubuzima umuntu abamwo. Oh my goodness. Ndinginga umuntu wese ari hano ukabona hari ikintu kiriko kirakumena saki kubangamira, gifisi inkomoka ariho hose, aho uza kumenya naho utari kuramenya, ariko ukabona cyara control y'ubuzima bwawe, kiriko kiragenga ubuzima bwawe. Sohoka muri ico gicaniro, wisohoreyo, uvuge ni ndi umwana w'Imana, ndi umuragano na Kristo, ntegerezwa kuba mu buzima bw'amahoro kandi n'umunezero. Uhangane navyo kandi nuwahangana n'abadayimoni bazoguhunga. Haleluya. Mana dufashe cyane gose. Ntagara abantu bose babayeho ubuzima bategerezwa kubaho. Yesu natufashe cyane. Hari abantu ushobora kwibaza ukabona warahezagiwe, usibyo kwambara, ufise imodoka, like life is good. Ukibaza ko ari wowe uzi gukora wenyine, abandi batazi gukora. No, bamwe na bamwe baragerageje baranakora kugusumbya. They use their energies. Abandi barakoresha inguvu, abandi they work hard, banakoresha n'ama energy y'umubiri ku rugezo rukomeye gusumba naho kuyikoresha. Mugabe ibicaniro by'iwabo biravuga ni wowe muhira uzoronka duke, ujye duke, wambare duke, too much iwanyu ntibishoboka. Igicaniro cyose cyo mwisi y'umwijima gitegerezwa gushigwa hasi mu izina rya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Nico gituma I want to challenge everyone here. Ngomba kubwira umuntu wese ari hano, ikibanza cyose urimwo wumvikana n'umutima wawe, ukumvikana n'iyerekwa ryawe, mukumvana neza yuko atari cyo wateguriwe kandi waremewe kubamwo. Utegerezwa kugwana intambara yose ushoboka, ugisokemo mu izina rya Yesu. Winjire mu ishusho, wumva ko ari Imana yakuremeye. Winjire
winjire mu kibanza wumva ko ari cyo Imana yaguteguriye kandi birashoboka mu izina. It is possible. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Hallelujah. You are suffering. Urikuraruha. Urikurababazwa. Yesu natufashe cyane gose. Ntiwemere kuba comfortable mu kibanza wumva yuko ari igicaniro cy'abadayimoni kiriko kiragutsikamira hasi. Yesu natufashe cyane. Stand up. Reka kugereranya ngo abandi, kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi. We have different stars. Dusinyenyeri zitandukanye. Reka kuraba n'abandi ngo nakameze uku, ngo nanaka nibisanzwe, nanaka ni sempre, nanaka. Depend on yourself. Raba ubuzima bwawe, isunge kuri wewe, kazoza kawe kabitse, kazoza ku abandi benshi cyane gose. Ubuzima bwawe nibwagenda neza ubw'abandi buzogenda neza. Imiryango niyuguruka iwawe n'iyindi y'abandi zuguruka ku rugezo rukomeye. Imana dusenga, Imana nkorera, Imana yampamagaye, Imana y'igicaniro cya repentance ikureho igicaniro cyose gituma uba mu buzima busanzwe mu izina. Hallelujah. Dusomere muri Yeremiya gice cyaho. Nta wundi musomyi wa Bibiliya ari ngaho dufasha gusoma muri Bibiliya. Ninda dufashe diakoni mu bangutsi. Yeremiya gice cya 17 ku murongo waho wa mbere. Yeremiya 17 umurongo waho wa mbere. Ku murongo waho wa mbere. Mikrofoni irugaye. Yatse. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 17 ku murongo waho wa mbere. Icaha ca Yuda candikishijwe ikaramu y'icuma. Icyaha cya Yuda cyandikishijwe ikaramu y'icuma. That means these things Yuda yakoze ntago vyakuweho, birahari vyabitswa ahantu kandi hari abantu birindiriye ko bizogira kwingaruka. N'akabuye gasongoye kitwa arimasi kanditswe ku bisate arivyo mitima yabo, canditswe no ku mahembe y'ibicaniro vyabo. Ku mahembe y'ibicaniro vyabo. On their altars. Ku mahembe y'ibicaniro vyabo. So imagine icyaha cya Yuda kibaye dedicated ku gicaniro ku mahembe y'igicaniro, hamwe n'ibindi byose bibaye dedicated cyangwa se biramuritswe cyangwa se bishizwe imbere ya kino gicaniro. Ni kuvuga umuntu wese azoba connected kuri kino gicaniro wese azokwegwa kandi agigwe kingaruka n'iki kintu Yuda yakoze, unless Imana yo mu ijuru itanze imbabazi ikababarira, niho kino kintu cya Yuda kizova. Soma kuri 2 naho ku murongo wa 2. Abana babo bibuka ibicaniro byabo. Abana babo bibuka n'ibicaniro byabo. Abana bo muri ico gicaniro, the children of that altar, bibuka ibicaniro byo kuri ivyo bicaniro, nabo birabagira ko inkomezi, nabo birefluence ubuzima bwabo. Abana babo n'ibigirwamana byabo byashera byashinzwe iruhande y'ibiti bitotaye ku misozi miremire. Ewe musozi wanje, naho wogeza ngaho dukomera Imana amashi menshi cyane. Hallelujah. Hallelujah. Ngiye ndiko ndihuta cyane n'umwanya ngira ngo tuze gufata umwanya wo gusenga. Ikindi naco hano mbere yuko mvuga gusobanura bumwe mu bwoko bw'ibicaniro, ikindi naco kiri hano: altars controls and uses ancestors. Ancients, ibicaniro birakontrola cyangwa se biragenzura umuntu, bikanakoresha n'imhemu z'abakurambere babanjirije bagapfa batizeye, bagapfira mu kutizera Kristo, hamwe n'abariho uyu munsi nabo birabakontrola. Ni kuvuga imizimu, ni kuvuga nk'ubu aya
fata ku rugero wewe uri ngaha, ibicaniro byo mu mizimu y'imyaka cyangwa se yo mu gisokuru y'imyaka iheze, cyangwa se ibyakozwe n'ibyaterekerewe n'ibyabahamuye n'ibyo batanga ibimazi n'amaraso basesa y'ibikoko y'ibimazi batanga muri ico gihe, ibyo bicaniro umuntu arapfa mugabo igicaniro ntigipfa. Ushobora kubaka igicaniro ugapfa mugabo igicaniro cyawe kikaguma kiri active mu isi mwemu. Altars bwira mwizo ati ibicaniro ntibipfa. Imana fashe cyane gose, ibicaniro ntibipfa, biguma biri active gushika igihe runaka hatu ijambo ryo guhagarika ibyo bicaniro. Ni kuvuga ibicaniro bishobora gukontrola imizimu y'abapfuye. Nico gituma ushobora kuba uryamye mu ijoro ukabona umuzimu wa so atakiriho, ukabona uwa sokuru, ukabona n'iyindi mizimu akaza, mukaganira mukavugana neza mukicarana neza. Hariho uyu mukobwa umwe, umuzimu wa nyina warakunda kuza bakamarana nk'amasaha arenga nk'atatu mu ijoro, like akamubwira icara, akicara, bagatera inkuru, bakavu amasaha arenga 3 mu ijoro, akamuha amafaranga. Abantu bakabona uwo mukobwa yamafise amafaranga, is always having money. Mugabo umuntu wese yajya ku ifaranga ry'uyo mukobwa naho cyaba ari 1,000 ubupfuye, yaba mwishe yaba mutwara, yacagwara ingwara ikazomuhitana, cyangwa se akagwara ingwara idakira, cyangwa akaguma agira ibintu byiwe biguma bihushagirika. Mu nyuma atangura kugira ubwoba kubera ko abonye amafaranga. Yaramuzana amafaranga live, akamubwira ni mukobwa wanje byuka, akamuvyura, akamuha amafaranga. Amaze kubeza amafaranga akayatora, and then after having that money, amaze gutora amafaranga akavyuka mu gitondo agahereza abantu. That is a true story. Abantu bakamubona umukobwa afite amafaranga. Yesu natfase cyane gose. Mu nyuma atanguye gutinya, abonye abo bantu kuntu bahura n'ingorane, atangura kuzaranga ayo mafaranga. Uwo muzimu rero utangura kumubwira nti ndakwica, navuye hano ku isi ntakoze icyo nategerezwa gukora, nariko ndagukoresha rero kugira ngo ndagishire mu ngiro. Nashaka nuzuza umugambi wanje, I want to fulfill my destiny. Yesu natfashe cyane. Yarapfuye mugabo igicaniro kiracariko kiramukoresha, is still alive, ariko mu isi itaboneka, itagaragara. Yesu natfashe cyane gose. Haleluya. Imana dutabara. Akaza akamukoresha, akamwira nica ndakwica ucupfa. Ico gihe uwo mukobwa yasengewe amazi misi ariko aramuniga, mwijoro nigana ariko aramuniga agomba kumwica. Arasengerwa kugira ngo abohoke. Byarafashe igihe gikomeye cyane kubera imigenderanire minini ya cyane bari bamaze kugirana. Igicaniro rero nico gituma ushobora kubona umuntu w'umukurambere yapfuye, is coming in your dreams, aje mu ndoti wawe ntakiriho. Umukobwa umwe yarakijijwe, amaze gukizwa haravuga ni jewe ko nakijijwe ngira mpangane n'ibicaniro byo mu miryango iwacu. I want to fight against the altars of my family. Nagomba mbwira umuntu wese ari hano, ntago ari umuntu wese apfa guhangana n'ibicaniro byo mu isi y'umwijima. Ntuzokumve yuko wakijijwe usigaye uzi gusoma Bibiliya, usigaye uzi no gusenga, utushaka gukonfrontinga abadayimoni b'umuryango wawe bose. Bamwe na bamwe bazokwica bakunige, wamubayeho mu buzima atakintu na kimwe ubona gishoboka imbere yawe, ni wabikora uri wenyene, kubera abadayimoni, abarozi cyangwa se zino mwemu mbi za bino bicaniro ni ibintu biba byarubaswe imyaka myinshi, byaratangiwe ibimazi byinshi, nturatanga n'ikimazi na kimwe, nturamenya no kunesha kamere. You don't know anything about spirituality, nturatahura iby'agakiza, nta n'ikimazi uratanga gikomeye. Bano batanze ibimazi by'inka, bapfuye batanze ibimazi bikomeye. Abandi nabo bubatse ibicaniro bakabyubaka n'abagabo 5, 6, 10 familiyo, bubaka ibicaniro hamukacukizwa. You are born again mu mezi 2 ukacushaka guhangana n'igicaniro cyo mujyangi wana wenyene. Bazokwica ikintu cyose akazugiye gukora gapfe relation ipfa, everything you enter dies, kubera yuko
washatse kugwana intambara utarashobora kuronkera capacity na authority. Kubera abantu ba diamond hari ico bita power and authority. Bano rero bagira ico bitwa authority, kandi ushobora kwitwa umushefu ariko ukagira umushefu ari hejuru yawe. Mwese mukaba muri abashefu mufise ubushobozi ariko mukaba musumbana maki ama authority, musumbana authorities. Nico gituma rero ni washaka guhangana n'ibicaniro byo mu miryango iwanyu ukumva by'ukuri urarambiwe n'agakegegwe n'agasuzuguro, ifatanye n'igicaniro cya repentance, ifatanye n'igicaniro cy'Imana dukorera. Hamagara Imana, vuga ni Imana y'intumwa y'Imana ndu Imana Joseph, Imana ya Nitezuela Justin, Imana ya Paulo na Sila. We combine that power. Turahagarika ibicaniro byo mu miryango iwanyu. And then your ancestral spirits, imizimu mu miryango iwanyu niyaza ntizobona we wenyene, izobona ama image n'ama autorité y'Imana dukorera. Nta muntu ari ngayo tera. Hallelujah. Mani dufashe cyane gose. Hallelujah. Mukobwa umwe yagiye gusenga amaze gukizwa nk'uko nari meze kubivuga. Hari ukuntu rero umuntu yumva ijambo ry'ubushobozi akacavuga ni ndaturira, ndamena, ndahonyora, asohoka bwa raketererebo, avuga mu ndi bavuga ni now abazi mu muryango wacu they have trouble, bafite ibibazo bikomeye cyane gose. Ataragenda atangura kubita abazimu mwijoro ryane. Then haza agakecuru haravuga ni jewe ndi umunyokuru mu muryango wanyu, nta nubwo ndi nyokuru wawe, you don't even know me, ntagunzi mugabe ibintu uri kuragira ntabyuzi, ni wabandanye uri kuratwirukana tuzokwica. Mani dufashe cyane gose. Havuga ni arabaza ngo hari aza kubazi wabakora amatozi, hari umuntu yaje mu ndoto yambwiye ko yitwa ukuntu yaramwibwiye, haramubwira ni uyu muntu no mu muryango wacu. Havuga ni bose baramuyoberwa, haboneka umuntu wenyine akuze niwe yamutahuye. Araza kumubwira ati uyo ndamuzi, nuwo kwanaka no mu muryango wacu. Imana ifashe cyane gose. Hallelujah. Wanted to carry the altar. The altars are heavy. Ibicaniro biraremereye. Yesu natufashe cyane gose. So many lives of believers, ubuzima bw'abizera bamwe batari bakeya bushobora kuba stuck ahantu runaka kubera ko bashatse kugwana no guhangana n'ibicaniro badashoboye. Yesu natufashe cyane. Kugira ngo ubake igicaniro, soma muri Bibiliya hose uhaheze, nta muntu n'umwe yubaka igicaniro adatanze ikimazi. Every altars zabonekamo ibimazi byo kwitanga nk'umubiri, umuntu akabikimazi cyejejwe imbere y'Imana, akitanga agatanga inka, they've been giving things. So the things of witchcraft is also iby'imhemu bivyo n'ibindi byo mwisi bihumanye, ibicaniro byose bwubaka babitangira ibimazi bikomeye cyane gose. Nawe nturanatahura n'ikimazi, niyo bacigishije nushaka kugitanga, niyo bavuze ikimazi bazanga abakozi b'Imana bariko barakwiba. Ariko ibicaniro byo mu miryango iwanyu ntabwo bibuza guhangana nawe, they will fight against you. Ninda rubaka igicaniro, soma na muri Bibiliya guhera mu itanguriro gushika mu byahishuriwe Yohana, ibicaniro byose byagiye bibaho byatangirwa kibimazi, batanga ibimazi, they've been giving sacrifices. Yesu natufashe cyane gose. Hamwe na n'ibicaniro byose andi hose bari bamanura umuriro, bategerezwa kubanza gutanga ibicaniro inka kugira ngo umuriro bawumanure. Every altars need sacrifices. Ni kuvuga umuntu ashobora guhangana n'ibicaniro n'umuntu aba mu buzima bwo kwitanga ibimazi hamwe n'ubuzima bwo gutahura the life that is living. Turicari kumwe ngo tuduze ibiganza, turicari kumwe ngo tuduze ibiganza, mbandanye cyangwa mpagarike. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah. So my precious, ibicaniro biraremereye kandi biragira ingaruka ku buzima bw'abantu. Yesu nadufashe cyane gose. Imana dutabara. Iyo rero umuntu ashobora kwihenda agasanga rikahangana n'ibicaniro bimuremereye bimusumbye inkomezi, agaratangura kwibaza ko Imana itamwumva. Oh, Imana ntinyishura. Oh, Imana ni nkunda. Oh, Imana ntinyumva. Oh, Imana yarampevye. Amasengesho ndiko ndasenga nta kintu ariko aramara. Ugasanga rimwe na rimwe mu miryango iwanyu hari igicaniro gikomeye cyatangiwe ibimazi, cyateguwe imyaka myinshi, ugasanga cyateguwe n'imyaka irenga 70 myinshi, kiguma gihanwa nabi wanyu bagenda bagikorerako kubagenda babitahura, cyangwa se ugasanga
igicaniro cy'abarozi bahawe mission yo kukuroga bashaka kugutanga ikimazi ngo bakwice, cyangwa ugasanga babikoze babaye paid, barishwa amafaranga kugira ngo bagutware inyenyeri cyangwa bakugirire nabi, cyangwa se bakabikora kubw'ubushake bwabo kubw'ububi buri mu mutima w'umuntu. Ugasanga ibyo bicaniro biriko bikugira kinkomezi for years, bikamara imyaka myinshi bibosha ubuzima bwawe. Hanyuma nawe ugasenga amezi 8, Mana you are not answering, Mana nturi kuranyishura, Mana wandeze. Amezi 8 yonyene ukaca wumva ko Imana idakora, iyo Mana irabesha, iyo Mana ntayihari. Ariko abakubakiye ibicaniro baramaze imyaka 5 bataruha, badasubunebwe, badacika intege. Ndabizi Imana yo mwijoro uyu munsi ihari amaso y'umuntu iza gukorako, kandi hari ubuzima bw'umuntu iza gukorako, kandi hari ubuzima iza kubohora. Hari umuntu ari ngayo tera haleluya. Imana ifashe cyane gose. Imana isenyura ibicaniro cyanke, Imana ibomagura ibicaniro vyubatswe cyanke. Nimba wizera ko Imana yacu ishoboye gusenyagura no kubomora ibicaniro tera haleluya. So Yesu natufashe cyane gose. So this ancestral spirit iyo zatanguye kuza mu buzima bwawe, ugasanga rimwe na rimwe yo capacity, ubushobozi n'ubashaga ntabwo buri kubura bakapable guhangana n'ivyo bintu. Ikimenyetso cya mbere uzobibonerako, ibintu byose uzokora, everything will do, ibintu byose uzokora bizokugora. Uzovuga none finalement ibintu byose ndabihebe, whatever I do icyo nkoze cyose kitaciyugana. Hari umuntu agira igicaniro kugeza no kurugeza ushobora kwinjira muri society ikacayuga, utarayizamo byari bimeze neza, ndakurahiye no kuri kose. Ntago mubizi, utarayizamo ibintu byari bimeze neza, but by the time bagusinyiye ngo ingwe indwi zibira amezi 2, ukavuga none Mana dufashe cyane gose. The heaviness of altar. Yesu natufashe cyane gose. Uyu munsi ndagomba Imana yo mwijuru ikore ku maso y'umuntu, ishireho igicaniro gishasha kivugira ubuzima bw'umuntu wese ari hano. Igicaniro cy'iki gicaniro cya repentance kivugire kimira ibindi bicaniro. Haleluya. Yesu natufashe cyane gose. Igicaniro kikagira influence no kuri societe y'abandi. Abantu barenga 70 bakaca bahomba kubera wewe winjiye. Yesu natufashe cyane gose. Ivyo bintu birabaho cyane ntibibaho. Yes, birabaho. Hari abantu bamaze kwinjira mu masosiyete arenga 3 cyangwa 4 cyangwa 2. Ukimara kuyageramo ibintu bikaca bicumbagira. None nije ndavyishe. Imana dufashe cyane. Haleluya. Imana dutabare cyane gose. So izo mpemu mbi zirakontrola kandi ari za kera, ariko ibicaniro birakontrola n'abantu bariko barabaho muri present, muri kubu. They control you, biragukontrola. Ibicaniro mu gihe biri exist, biriho mu isi yo mwijima, biragukontrola. Ibicaniro ntago bitinya ikoti. Igicaniro cy'akaboregwe kirakumara amazi ukagenda wandika 8 kandi wambaye ikoti. Nigiti ntago gitinya degree y'amashure wize, kiragukubita hasi kandi ufite degrees y'amashure menshi. Igicaniro cy'Imana ntigitinya ubwiza. You may be beauteous, nimba ruko bavuga. Yesu natufashe cyane gose. Ushobora kuba mwiza, cutest, mwiza, mugabe igicaniro kikagukonfronting avuga ni umva na ubwiza bwawe ntibunkanga, ndaguhagarika. Kikagufrena, kikaguhagarika ibicaniro. Ntabwo bitinya imyambaro myiza, amaniro meza. They will confront you. Icyo gituma mpanura umuntu wese ari hano, hide your life in Jesus. Nyegeza ubuzima bwawe muri Kristo. Ibicaniro byose bikugwanya, ibicaniro byose bigomba kugushira hasi. Imana yo mwijuru ivyambura inkomezi, ivyambura ubushobozi, ivyambura ububasha. Hallelujah. Imana dufashe cyane gose. Imana dutabare cyane. Yesu nadufashe. Mose yari yateguwe, mugabe igicaniro cy'ishavu cyaramugendanye. He was a man of God. Mose
Imana muzi yuko itanamushyira mu rugezo rw'abavugishwa. Iyo Imana ishatse kuvuga abavugishwa yahamagara abavugishwa yabashyira ku ruhande ikavuga ni prophets and Moses. Ni kuvuga abavugishwa bari bafite dimension yabo, ariko Mose nawe yari urundi rwego, yindi dimension yo ku rwego rwo hejuru. Ni kuvuga dimension ya Mose Imana ntago yayiharura mu magrade, was his own dimension. Yesu nafashe cyane mugabo uyu mugabo igicaniro cy'ishavu cyaramukubita hasi, the altar of anger. Ari muri Egiputa abona umunyegiputa ariko arakubita uwiwabo, aramukubita caramufata avuga ni we uri kuragirira n'ababi bawe, kubita ikonongo n'ijida caramwica caramuhamba mu butayu, amuhamba mu ivu. Mose acariruka aranyika. Imana dufashe cyane gose ki aho anyi akigifise Imana iranamuhamagara. Noneho rero kugigimiza navyo bica bisungira isubi, burya yaranagigimiza. Mose yaragigimiza, nico gituma yari yanatinye kuja kuvugana n'umwana. Yavuga Imana avuga ni nzoguha umufasha, alone azogufasha. Imana mu ijuru kuremera umufasha, agufasha kuvuga kandi agufata ikiganza. Abizera dutere haleluya. Hanyuma rero bimaze kugenda uko Mose ava hariya avuye kubonana n'Imana, was there, yumvise ubwiza bw'Imana, amanukana amabwirizwa 12. Imana niyo yayiyandikiye. Aramanuka asanga bariko barasenga ibigirwamana, bunama baduga, bunama acafatwa n'ishavu, aribagira ko avuye muri presence y'Imana. Igicaniro ciki cy'ishavu, aribagira ko avuye muri presence y'Imana, aribagira ko bariko baganira n'Imana, aribagira ko twaye n'amabanga y'Imana. Ibintu Imana yiyandikiye live wewe. Imana dufashe cyane, arafata kubita hasi, ndashavuye. Hano hari abantu bavuga ko muranshavuze mbere guhera uyu munsi, ndakora ibi n'ibi, ndafata ibi n'ibi, gicaniro the altar. Kandi reka ndababari ubuzima bw'umuntu ntabwo ushobora kumenya ejo hawe, but your present, ubuzima bwawe bubaye uyu munsi bufise ububasha bwo gucraftinga, kubumba kazoza kawe. When you are living now, you are crafting your future. Ubuzima uri kurabamwe, uri kurabumba kazoza kawe, uri kurategura kazoza kawe. Ushobora kutamenya kazoza kawe uko kazoba kameze, mugabo preza y'ubuzima ubayemo is preparing your future. Yesu nafashe cyane atarafata arakubita hasi. Mukozi w'Imana igicaniro cy'ishavu kirasi. Imana tiravuga ni nanje renda kwereke, uragenda uravyandika, genda ufata amabuye ya bomore, nanje iyo shavu uzoheza kuyandika, ishavu ryaheze. Imana fashe cyane gose. Haleluya. Nubundi shavu riranka guhe, agera ahantu baramuvuruga atavuga ni kwanza isi yasame mwese ibamire abo tutari kwekoro. Imana dufashe cyane. Abantu bose acabwani abari ku ruhande rwanje taha nyaruka gwini wanje, bose baca baraza bani Mose Imana yavuganye nawe bazi imbere yiwe. Abandi bose batari ku ruhande rwiwe bacabwani mwese isi ibamire, isi kiragigimira irasamira bamira. Nta no kugana Imana bababarire, God have mercy, nyarutsa isi bamire ishabu. Havuga urazi isengesho yasenze Mose, yavuze ni Imana ntubababarire nibasenga ntunabumve, nukuri riko yasenze. Sinari basomeye ijambo ry'Imana ngo nibanatanga n'ikimazi ntucakire. Imana dufashe cyane gose, ntubababarire nibanatanga n'ikimazi ntucake. Don't. Yesu natufashe cyane gose. Igicaniro kiramureklama. You may be singing, ushobora kuririmba ariko igicaniro kikakugira ko inkomezi. Ushobora kuvuga ubutumwa ariko igicaniro kikakugira ko inkomezi. Utegerezwa kugira ngo ugwane intambara ya mbere yo kurwanya igicaniro. Know yourself. Mbega urazi ko ari igicaniro kiriko kirakugwanya cyangwa ntavyuzi. Mu gihe utaramenya ko ari igicaniro uri kurahangana nabyo, ndakurahiye ntabwo uzigera ugwanya ico gicaniro ngo gishobore. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Tegerezwa kumenya kuri kurahangana n'ico gicaniro kugira ngo gishobore kukuva imbere. Reka mvuge bibiri hanyuma turangize dufata umwanya gusenga. Icyambere, hari ubwoko bwinshi bw'ibicaniro, ariko kumva z'umwanya hamwe n'amasengesho twifuza gusenga
ndagomba mvuge ku gicaniro c'amaraso, blood altar. Yesu nafashe cyane. So this is the strongest. Iki nico ni kimwe mu bicaniro bikomeye kubera ko gifite isano mu maraso. Nivyo bintu nariko ndababwira ADN y'ubuzima bw'umuntu. ADN ni igicaniro. Your DNA is an altar. Yesu nafashe cyane. Kubera niho ubuzima buri, amakuru y'ubuzima n'amagara y'umuntu wese anyegejwe muri DNA y'ubuzima bw'umuntu. Yesu nafashe cyane gose. Yesu nafashe cyane. ADN sinzi ko nokivuga mu Kirundi ariko ndibaza muragitahura. Yesu nadutabara. So igihe cyose udashobora kwiconnecta kwidekonekta ku kintu runaka ubona kiriko kirakugira ko inkomezi cyagize ko abandi inkomezi bo mu miryango iwanyu uri cyari munsi ya influence y'igicaniro cyo mu maraso mu miryango iwanyu. Yesu natfashe cyane. Nimba ari ingeso, nimba ari ikintu runaka, nimba ari ubukene runaka, nimba ari inyatsi runaka, nimba ari amablokaje runaka, nimba ari ubuzima bw'umubabaro n'agahinda na souffrance, mama wawe yararushe avuga ni mwana wanje nuko zubakwa nuko ihangane nawe ubaye ruko kandi nawe uzogenda ubibwira abana bawe. So there is an altar ya souffrance ku badame mu rugo iwanyu. Yesu natfashe cyane gose. Hallelujah. Yesu nadutabare cyane. So that type ico gice kirakomeye cyane kubera gifite inkomoko mu maraso y'ubuzima bw'umuntu. Uzoburyamye usinziriye ubone imizimu iri kiragutera, ubone bariko baraguhamba, ubone bariko bakumanura mu kuzimu. Yesu natfashe cyane. Umukobwa umwe yarakoze mariage, akora mariage n'umuhungu, kumara nk'amezi nk'indwi nyene urugo rukinaryoshe nta ngorane irabamwo. Yesu natfashe cyane. Mu miryango iwabo hariyo igicaniro gikomeye cyane yuko umukobwa adashobora kubaka ku mugabo ameze neza. The man was innocent. Umugabo nta kintu kimwe yamugoza, was cool and fine. Yesu natfashe cyane gose. Ariko mwijoro ariko araraba kuri telefone atangura kubona ama message n'ama video. Umukobwa w'umugenzi wiwe igicaniro gitanguye kumureklama, atangura kumubwira ni we are eating life, nimba ari kujya ubuzima nyene, we are enjoying life, turameze neza, waramaze gufatwa. Aramuhenda, aramubwira, acatangura kumwandikira ngo ko mbona usa neza, wabaye neza, byagenze gute? Aramuhamagara, amaze kumuhamagara aramubwira uzoze ndakwereke ahantu buno bwiza nabukuwe. Aramuzana, amaze kumuzana uyo mukobwa kumbe yari yamugiriye ishari ashaka ko sambura urugo rwe. Avuga ni you can't have a good man like that. Ntabwo ushobora kugira umugabo mwiza ameze kujya. Oya, ugira umugabo mwiza ku mutima no ku mubiri ameze neza atakugora. Twe twarababuze. Haravuga ni no, ntago uza kurongorwa. Avuga ni rengera ndagushireho imitego kugira ngo ndagusohore mu rugo. Imana ifashe cyane. Imana mwijoro imitego yose izotegurwa n'abansi bawe ihagarike mbere yuko ishigwa mu ngiro ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Imana mwijoro ihagarike mbere yuko ishigwa mu ngiro ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Imitego yo kukubabaza, imitego yo kugutera ingwara n'amablokaje yariyo yose, Imana ihagarike mu izina rya. Nababwiye ko igicaniro kiguhitiramo lifestyle, ubuzima ubamo. Hanyuma wa mukobwa aramubwira ni uzoze ndakwereke ndakurangira, we show you the man. Umuntu yatumye bimeruko akaguma murungikira utuntu amubwira nimeze neza n'amafaranga akayaheba akayamurungikira kugira ngo amwereke ikintu bimeze neza. Umukobwa nawe niyo yaragikora mariage nta kazi yari afise, aravuga ni reka nanje nzogende ku mugenzi wanje anyereke uko yaronsa akazi and how is making money this good, nukuntu ariko araronka amafaranga muri buno buryo. Bamaze kugenda barahura, aramubwira nti mfise umuntu yankoreye umuti ngo ndakujana. Amujanye yari yibaza ko agiye kumurangira akazi cyangwa ubwira ikintu ciza, abona mwinjije mu kazu mu nzu y'umukecuru. Umukecuru aramwakira, amaze kumwakira umukecuru yari umuroza komeye cyane muri ico kibanza. Amaze kumwakira amwinjiza ahantu uwo mukobwa cyamwe ni sawa rero bye ndabizi mu mezi abiri yonyene ubuzima bwawe buzaba bwahindutse. Aramuhenda
kumbe uwo mukobwa yari yavuganye n'uwo murozi yanamutangiye amafaranga menshi cyane, hamwe ari niyaza ngaha umuroge ntasubire guhuza n'umugabo we yamwanke kandi nawe yanka umugabo wiwe kandi ntasaminda agira ubuzima bubi cyane gose, ababare mpaka agaruke kudusanga aho turi. Nta mugabo dushaka ko abana naho. Imana ifashe cyane gose. Inama zose zo mwibanga n'imitego yose ikorwa n'abadayimoni Imana ihagarike mu izina rya Yesu. Sinzi umuntu ariko arategura imitego, sinzi umuntu ariko arandika amajambo mabi, sinzi ibicaniro biriko birakurekrama, sinzi abansi bariko baragutegura imitego, sinzi abantu bariko baragutega mu buryo buri direct cyangwa indirect. Imana yo mu ijuru ihagarike iyo mitego mu izina. Hallelujah. Umukobwa nawe nk'uwari yifuza kubaho neza, she didn't hesitate, ntago yigeze akekeranya, haravuga ni oh, the mother has helped my friend, irafashije umugenzi wanje, maybe naje waraza kumfasha. Inyuma y'igihe gitoya atamwereza ikintu ngo ugende ucambare kandi ukijanye. Hageze umwanya wo kubonana n'umugabo ntiwemere, umubwire kutameze neza kugira ngo atangure kumubuza kubonana n'umugabo wiwe. Aramubwira ni niwabikora indwi zibiri zigahera, the money, amafaranga uzotangwa kubona umugabo wawe yose yazana ayaguhereza. Imana ifashe cyane gose. Kumba ari mitego ariko aramutega. Yesu natufashe cyane gose. 1 week, 2 weeks, indi zibiri zirahera, yongera asubirayo, yongera amubarira nti icyo kwambara baracamwe wowe bikoze ni sawa, yongera muheza kandi ko kwambara kameze nk'agatepe, aramuheza arakambara mu izosi. Aramubwira nti ubu rero no kumutekera ntuzomutekere, uzomubwire ko wagwaye, you are not feeling good, ntuzosubire guteka. Indwi zibiri nawe nyene yongera agenda arabikora uko nyene. Umugabo agatangura kuvuga ni usingorane nyabaki, ntabwo ugwaye, umeze neza, tuje kwa muganga bapimye ingwara ntayo ufise, reka tugende bagusengere. Aranka kuko yarazi kode z'umugambi uwariwe. Yesu natufashe cyane gose. Gihe cyose umuntu azokubwira ikintu kumva kiguteye amakenga, egera umuvyeyi w'imhemu, egera abakozi b'Imana bagusengere, ntuzosanga uri kuramba mu mitego mu izina rya Yesu. Some of us here, bamwe na bamwe barahura n'abagenzi bakabwira ni oh, urarushe ngo ndakwereka umuntu agufasha. Hey, umuntu agufasha, come and I show you. Ukabona winjiye ahantu winjira bagira uko angwe. Mani dupase cyane. Yesu nadutaba. Ubonye binjiye bagira uko. Cyangwa bakubwira nti bagatangura kugukanga no kukubwira utundi tolo. Hangwe. Yesu natufase cyane gose. Hallelujah. Yesu nadutaba. Umuntu wese ari hano yinjiye mu nzu y'umupfumu, igicaniro cyose wifatanyije na shuyu munsi kirasenyuka mu izina rya Yesu. Uko ariyo benshi binjiye kubera umuruho w'ubuzima, baca barabahenda bagenzi mwino ndakwereka aho bagukorera umuti kandi nta kintu kimwe bariko barabafasha. Uyo mukobwa bimaze kugenda uko atatangura kuvyimba, atangura kuvyimba umubiri handi yambara bya bintu byose, atangura kuvyimba. Umugabo wiwe batangura gushkwana, koza akantu kose gashkwana n'umugabo, umugabo akaza mushkwanira. The man, umugabo yarazwi n'umuryango, hari umuntu abaca bugufi ku buryo naho uza kumuvuga n'abavugane are you sure? Uri sure ko utari kuramubeshera? Are you sure that you are not lying? Atangura gushkwana, aravuga barashkwana, baratukana. Inyuma y'amezi 3 nta mwera kibana n'undi munsi. Yesu natufase cyane gose. Yesu nadutaba, acasubira muhira aragenda. Wa mukobwa acaza mwigamba akavuga na rero waruzi yuko ugiye kurongorwa. I did it. Nije nabikoze byose. Aritama mu byimba agiye kubikoza umugabo aravuga ni ndanse ndarahiye can never. So France nakubonye ko hari nibindi byinshi agiye amukorera mu nyuma, sinshobora gusubira kubana nawe. I've decided ahusha amahirwe uko. Yesu natufase cyane. Nimarize Imana agakurikira Imana, kumbura Imana ishobora kuba yaramutabaye ariko aramusambura urugo. So witches, abarozi barahari kugira ngo basenyure ubuzima bw'abantu kandi ibicaniro byo mu miryango. Uwo mukobwa nicyo cyamaze kumushira hasi. Mama aramubwira nti I am here, naje sinubatse, so and you ntabwo ugiye kubaka. Hey, Mani dufashe cyane gose. Ibicaniro birabareklama in the name of Jesus. Nta gicaniro na kimwe kizokubwira ko inkomezi mu muryango wanyu. Sinzi umuntu ari ngaha
avuga ngo ibyananiye papa jewe nzobishobora, ibyananiye mama nzobishobora, ibyananiye abiwacu nzobigerako, aho abandi bagarukiye jewe nzoharengana. Tera haleluya. Mani dufashe cyane gose. Reka mvuge ku gicaniro cy'uburozi gatoya, icya bloodline nshobora kukivuga umwanya munini ya cyane. So the altar of witchcraft ni gicaniro kibi cyane gose gose. Iyo umuntu abaye dedicated ku barozi, agatangwa nk'ikimazi cyangwa agatangwa n'ikimazi kugira ngo abarozi bawumbe abadayimoni babo. Buriya bafise abadayimoni batunze nibo barungika. Yesu natufashe cyane gose. Igihe kimwe abantu bari ahantu barashwana, kumbe umuntu bariko barashwana n'umurozi, aca uwo bariko barashwana acafatwa n'umusonga, umusonga mu minota 2 abarashitse hasi. Inyuma y'akanya imwe muzica zihagarara arapfa. Aca arigamba aravuga nti iyi ni inzoka yanje ndamurungitsemo iramunize iramwishe. Abarozi rero bagendana abadayimoni babo. So hari abantu batangwa nk'ibimazi bagahabwa ibikoko by'abantu. I mean ibikoko by'abarozi, they are demons. Abadayimoni bakabajya, abadayimoni bakajya imibiri yabo. Ukumva ahantu umenga harahiye nta buzima buhari. There is a snake eating your leg. Ukumva umubiri wose wahiye bagutetse mu isafuriya, ukumva ahantu hose uratonekara wipimishije ingwara wabuze, you have been going ku bitaro barabuze ingwara. They are eating your flesh. Ukumva wikoreye ibintu ku bitugu utazi. Inzoka bakuremetse ku bitugu ni nyinshi, kandi hano muri kino kibanza hari inzoka Imana yambariye dutegerezwa kwibukana kwizibosha ubuzima bw'abantu. Nta muntu ari ngayo. Tera haleluya. Imana dufashe cyane gose. Imana dutabara. Ukumva ugenda uremerewe kumbe wikoreye inzoka masato ku bitugu. You are calling snakes here. Yesu natufashe cyane gose. Imana dutabara. Then ni gute ushobora kunsigurira ko wajyamye mu ijoro ukabona inzoka igukomoye kandi ukabyuka usanga amenyo y'inzoka exact kukuguru nyene? Benshi birababako. Yesu natufashe cyane gose. There is this unseen, invisible snake. Hari inzoka itaboneka yagukomoye kandi yagusutsemo ubumara. So kubera iki abarozi bakora ibi? Icyambere, batera ibicaniro byabo. Urabona iyo umuntu abarozi bariko baramuroga babanza kubaka igicaniro. They build an altar. Bamwe na bamwe bashobora gucana agacaniro k'inkwi, abandi bashobora gucana agacaniro k'amabuji. Igicaniro c'amabuji ugasanga sinkwi umuriro ngo barakije amabuji barazungurutse, bafasha imbugita, bafasha amafaranga y'ibimazi bashize hajya, bafasha amafoto yawe, bafasha amaraso y'inkoko, y'inuma, y'inka, y'impene, things like that. Bagatanga ivyo bimazi ngaho, hanyuma rero bagatangura kuguhamagara. They begin to bury you. Batangura kuguhamba cyangwa bagafata akantu runaka kuri ico gicaniro bacanye. Nta muntu uzashobora kuroga darogeye ku gicaniro. None ibyaroze byoshigwa mu ngiro gute? Kubera ko abarozi bagira impemu mbi. Izo mpemu mbi nizo barungika ku buzima bw'umuntu. Bamaze kuzinduka ku buzima bw'umuntu zikamufata, zikamwataka. Zimaze kumwataka rero zikamutera ingwara cyangwa ikindi kintu runaka. Ibyo rero babikoze batongera ko imitongero hama bakaca baterera ahantu igicaniro kikaguma kiri active. Cyo gituma yashinze inta avuga ko yagiye kurima mu murima, akarima akabona zuye icupa, akarima akabona zuye ibintu runaka mu murima. Hari ibintu byari byakozwe ngaho. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Ibicaniro biri ahantu henshi cyane gose. Woshobora kubona igiti kiri muhiri wanyu ukabona ni igiti, mugabo abarozi bakabona ari kibanza n'inzu yabo ikorerwamo amanama n'ama-activite menshi cyane yabo. Trees are the habitations of spirits. Simbuze ko ibiti byose ngo uzobona igiti ubwe ngo kibamwe impemu mbi. Oya. Yesu natufashe cyane. Kuko udashobora kubona umuntu wese ucuvuga ngo arimo impemu mbi. Ibiti nabyo birajamwe ibicaniro byinshi. Witches, they use trees. Hari umudayimoni ushobora kusanga abaye mu giti runaka imyaka myinshi cyane gose,
cyangwa ugasanga inzu yawe wayubatse ahantu hari igicaniro runaka. Actually ahantu hose ushobora kuguma ukahateba ukahaguma ukahamara igihe, hanyuma uhavuye ukabona hagumye hagaruka mu ndoto yawe, hari ahantu hariho negociation runaka yo mwisi imwe mu igicaniro yabereye. Nimba ubwo mubona aho wavukiye hariho negociation y'ibicaniro byo mu miryango iwanyu biriko birakurekrama vyabereye hajyana. Muriko murankurikirana, muriko muranyumva, mari dufashe cyane gose. Nimba ugiye ahantu ku mpanda mwijoro uryamye ukamubona uri hajya ku mpanda, the altars are pulling you. Nimba waragendanye n'umuntu runaka ukabona umuntu agumya kubuza amahoro mu ndota za gukwega za guhamagara, that person ariko araguprojecta igicaniro runaka, ariko araguhamagara. Haba rero negociation yo guhanahana ibicaniro irikiraba mu isi imwe ku buzima bw'abantu babi. Yesu natfashe cyane gose. Hallelujah. Kwigaruza no kugaruka ku buzima bw'abantu, ibintu umuntu abona mu ndoto byinshi. There is a negotiation of altars that is taking place. Nimba ubonye aho wakuriye, nimba ubonye aho wakunda kwigira, there is an altar there. Ahantu hose utevye hanyuma ntihakuvemo hakaguma hagaruka mu ndoto zawe, hari igicaniro kiba cyarubakitse ngaho. Haba hari igicaniro kiba cyarubakitse ngaho. There is an altar in one way or another. Hari igicaniro kiba cyarubakitse ngaho. Yesu natfashe cyane. N'ahantu umuntu atevye ukakorera ikintu rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu umunani, abadayimoni nimwe mu bizi bazamaze kukumenyera muri ico kibanza, baba bamaze kwashira igicaniro. They have built an altar already. So gituma ushobora kuguma kubona bahagusubiza warahavuye utanagifitanye isano naho ukagumubona bariko barahagusubiza. Hari igicaniro kiriko kiragukwega kigusubiza inyuma kandi aho hantu waramaze kuhava. Abarozi rero bafecting umuntu kugira ngo bamuteze ingwara. Hari abantu bamana ingwara, sickness, diseases. Mwumvise umuhungu yashize navuga ko mama wiwe yagomba kwiyahura kubera guma gwaragurika ingwara zidahera. There is a spirit irikiratera izo ngwara. Igicaniro cyo kutavyara, igicaniro cyo kutavyara. Kandi reka ndakubarira, niba ubona igicaniro kiri imbere yawe kikuremereye, ntuzosenga amasengesho nk'ay'abandi bariko barasenga. Yesu natfashe cyane. Ntabwo ushobora gusenga amasengesho y'umuntu amerewe neza kandi nawe ubona utamerewe neza kandi ubona hari igicaniro kikuremereye. Increase yourself in prayer. Ongereza amasengesho kandi witange ku rugezo rudasanzwe. Hari ibicaniro byo kutarongorwa no kutarongora bija ku buzima bw'abantu bikabaremera ku rugezo rukomeye. Those people will suffer. Every relationships will die. Amaholasiyo yose akazogumapfa. Those are altars zo mu miryango. Bicaniro byo kudatera imbere. Hari abantu naho bigenda gute imyuma y'imyaka uzoguma basanga muri bwa buzima na ya myambaro na bya bindi nyene. There is no change mu buzima bwabo. Ico ni gicaniro. Ubaye mu buzima budafise impinduka bari gicaniro. Hari abandi baba mu buzima baba mu buzima bwa confusion, life of confusion. Ukaguma mu buzima bwa confusion idahera. Always in confusion. Icyo ukoze cyose nta kintu na kimwe kiza kiri clear mu buzima bwawe. Ikintu cyose ntabwo kiza kiri clear. Ikintu cyose kiba kirimo confusion. Ikindi naco long suffering, kubabazwa no gutotezwa by'igihe kirekire bidahera kandi vyamaho. Kuva mu bwana bwawe ugakura muri souffrance, ugakura ukagera mu bigero ugasa n'ubisaziramwo. Sufferings z'amabihe byose. There is an altar of suffering. Kandi cyo gicaniro tagihagaritse n'abandi bose kizobagira kinkomezi kandi kizoguma kibakurikirana. Yesu natfashe cyane. Body affliction, kuba afflicted n'abadaimon, gutotezwa. Uratotezwa nta mahoro, ubuzima bwawe n'ubw'agahinda, ubuzima bwawe n'ubw'umubabaro, ubuzima bwawe n'ubw'ingwara. Iyo ukiza abana baragwara, abana bakize madama akagwara, kivuye mu bukene bukaza ubukene buheza ingorane zeze ingwara. Affliction, kwama muri affliction, kutaryama, kutaronka amahoro, kutaronka umutuzo mu buzima bwawe. Wa muri afflicted ubayeho ubuzima nawe udashobora gusigura. Icyo ni gicaniro kandi utegerezwa guhagarika. Cutting short, ubuzima bwo gupfa giturumbuka, gupfa imburagihe. Gupfa imburagihe n'impfu za giturumbuka ni bicaniro. Nimba uzi ko mu miryango iwanyu, Yesu natfashe cyane gose,
hari umuntu yigeze kumbwira ngo kumanda ngo harabaye iwabo, ndamubaza ngo bimeze gute. Twebwe duhamba ku kwezi monthly, ngo nta kwezi gwera tutagiye kumana. Every month ku kwezi tudahambye uruyoya duhamba ukuze, tudahambye ukuze duhamba mwizina Yesu. Ico ni gicaniro. Acambwira ngo ni ibintu bibaho, candanka guharira nawe ndamureka. Imana ifashe cyane gose. Hallelujah. Ico ni gicaniro, cutting short and prepare death. Impfu nta rupfu na rumwe rutegurwa, n'ibyo birumvikana. Mugabo impfu za hato na hato kandi zagiturumbuka. Niwabona biwanyu basinzira bagapfa, cyo ni gicaniro. Niwabona biwanyu bafatwa iminsi 2-3 bagapfa, ubona bibaye kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu, cyo ni gicaniro. Ejo nawe bishobora kugufata cyari bitagufasha bigafata wiwanyu. Utegerezwa gusenyura ico gicaniro no gukuraho ico gicaniro. Kwizungurukako, reka tugarukirize ngaha, ibindi tuzoyibandanya ikindi gihe. Hari abantu babaye mu buzima bwo kwizungurukako. Everything nta terambere bagira, kwizungurukako murabitahura. Mana fashe cyane. Kwizungurukako ukaronka ivyo kurya, ukaronka ivyunywa, ukaronka n'utwo kwambara gahuzu kakaguhisha. Mugabo iterambere ry'ubuzima wapi? Kaguma vyumvira ku bandi gusa, kaguma ibonera ku bandi gusa. Mugabo uguma wizungurukako, amafaranga arinjiye arasohotse, arinjiye aragiye, ufashe ideni amafaranga ajuriho ideni rije rifata irindi, fata ideni rihirindi. Kwizungurukako, that is an altar. Cyo ni gicaniro. Mana yo mwijuri dufashe cyane gose. Uyu munsi hari ubushobozi bw'Imana bugomba gusenyura ibicaniro mu izina rya Yesu. Ariko Imana ikureho ibi bicaniro canke Imana ihagarike bino bicaniro mu izina. Hari umuntu ngomba gusengera. Was tonight mwijoro ndiko ndasenga, Imana hari umuntu yambariye. Hari umuntu ari hano amaze imisi ahungabanywa n'imhemu mbi cyane mwijoro. In the times of your nights, imhemu mbi ziraguhungabanya ukabura amahoro, ukumva umenga wokoma induru mwijoro, ukumva imenga ibintu biriko birakuza amahoro mu mutwe, ukumva umubiri wose umenga hari ibintu biriko birakujya. Everything is eating your flesh. Umenga hari ibintu biriko birakujya bikubuza amahoro, ukumva umenga turi kugakoma induru cyane mu masaha y'ijoro. Imana yambwiye ndagusengera, kandi nimburi ngaho nyaruke ndagusengere mu bangutse, kubera kino gicaniro c'imhemu mbi Imana igomba kugihagarika guhera uyu munsi. Ntabwo kizosubira kukugira ku bushobozi mu izina rya Yesu. Narivuze ngo nikizosubira kukugira ku bushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Hari Imana yanyeretse umukobwa. I've seen someone like a girl, umukobwa kiri muto namubonye mwiyerekwa. I've seen her in my vision. Hari mhemu ziriko ziragutraumatiza ku rugezo rukomeye cyane. The spirit are tormenting you. Witwa nde wewe? Hari igicaniro gikomeye cyo mu isi y'umwijima kiriko kirakureklama. Mu ntize ya microphone hano. Ndiko ndabona abadayimoni bakurungikira amajwi menshi cyane avugira muri wewe, bikakwihebuza ku buryo wumva umenga wona koma induru, kumva umenga umubiri wawe utabagura, ukumva urabuza amahoro ntasaganyirizo na nkeyo ufise. Bigenda gute? Imana mu ijuru igomba kubutabara guhera uyu munsi mu izina rya Yesu. Muhagarare muri aba hano ku gicaniro. I want to pray for you. Guhera uyu munsi zino mhemu mbi ntizizosubira kugira ubasha ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu. Mana mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti, mpagaze mu bushobozi n'imbaraga z'Imana zidasanzwe. Ranto shakara brosia. Imizimu yose iguruka, imizimu yose ikuzimu, imizimu yose y'abapfuye, ugara amaso yawe. Gira mpanure kuri 3 ubushobozi bw'Imana buca bubukorako. Hari abaza kubona ibintu bimeze nk'amayimaje mu maso yabo bibaca imbere ku buryo bwihuse. Hari deliverance ikomeye igomba kugukorako. Rimwe hari abantu bagomba gutangura kubona indoto bahora babona, n'ibyo zose byahora bibabuza amahoro bikoma induru rimwe na rimwe bice byiruka. Lanto shakala brosata libo sataya. Nkoresheje authority Imana yampaye n'ubushobozi Imana yampaye,
wavuganye nanje rino joro kugira ngo nze kubohora buno buzima bw'aba bantu. Mpagaze mu bushobozi bwawe, ndaharura gushika kuri 3. Iyi mpemu yose yari kirabuza amahoro uyu muntu. Icihunga rimwe, nyarutsa genda. Leave. Leave. In the name of Jesus. Kabiri. Murahiye nyarutsa. Nyarutsa genda. Genda guhera uyu munsi. Genda guhera uyu munsi. Shatakara bratele vrosia. Guhera iri joro ntimusubira kumugira ku bushobozi. Guhera iri joro fire ntimusubira kumugira ku bushobozi. Ntimusubira kumugira ku bushobozi. Ntimusubira kumugira ku bushobozi. Guhera rino joro genda 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 genda. Izimva ndazimenaguye. Izi sandugu zo mwisi umwijima babahambyemwo ndazimenaguye. Zirameneka 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 mwizina rya Yesu. Nyarutsa mufashe mana we mufashe. Ndamenagura imva, ndamenagura zinomva, ndamenagura zinomva, ndamenagura aya masandugu bahambwemwo bamwe bibonamwo. Izi mpemu mbi zibafectinga mu masaha y'ijoro ntizisubira kubagira ku bushobozi, ntizisubira kubagira ku bushobozi. Ndaharura gushika kuri 3 nyarutsa murahiye. Iruke fire in the name of Jesus. Mwizina rya Yesu, 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 mwizina rya Yesu. Tora telefone yiwe iraguye hasi. Uwe mukobwa mutore telefone yiwe. Toka fire. Urahiye nyarutsa guhera uyu munsi. Zimhemu bizihumana. This unclean spirit nyarutsa hunga. Iruke nyarutsa hunga. Genda kibia. Rekura ubuzima bw'aba bantu. Fly. Uwo mwana musengere. Ndabona imhemu mbi iriko iramuhamba yo mwisi umwijima bamutanga ikimazi. Hari umurozi ariko aramutanga ikimazi. Fire. Leave that child. Rekura uwo mwana mu izina rya Yesu. Rekura uwo mwana mu izina rya Yesu. Rekura. In the mighty name of Jesus, Yeshua the Christ. Amen.